abatowe bari babandi basanzwe bumvikanisha abantu basanzwe batunganiriza abantu basanzwe biyumvira ikibereye burya amategeko ari no mu mutima amategeko ari no mu mutima amategeko ari muri uko kubona ingingo nziza ko n'ikibereye none nk'umuntu nk'akarorero dufatiye ku vyo ubwo rwego rufitiye uburenganzira abantu barengeraniye nko kujyanye n'amatongo abantu barengeraniye abo bantu biri ngombwa yuko mubanza gusoma code foncier kugira ngo mutature ayo matati le code foncier isanzwe ifise ingene bivuga isanzwe isanzwe remera mbwa uza gusanga nuko gusa code foncier ibivuga mu majambo y'igifundi mu majambo y'amategeko ngo bundi bwo usanga bariko bavuga mu yandi majambo bya bindi abashinga ntahe bahora bakora bakunzi ba Action Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima turabakiriye turabahaye kaze kuri Action kaze karibu bienvenue ni mwisange welcome mbega hariho akarimo duhora turirimba ngo elelemu canke shirelemu kaze muri sanze soyez le bienvenu soyez le bienvenu voilà donc c'est ça kaze muri sanze bakozi ba Action Vibes TV turabahaye karibu ni mama Nyishu ni Maître Melas Ndayikeza tuje kuganira ku buzima bwa misi yose ariko kandi ahanini mu bijanye n'amategeko hari ikiganiro Maître yigeze gutanga atubwira ku bijanye n'amasentare ububasha bw'amasentare bera bwanya ngo ni y'intango sentare y'intango sinzi ushaka kuvuga ariho sentare y'intango ariho sentare nkuru y'igihugu oya nashaka guhera nyene ku ntango sivyo sentare y'intango rero uno munsi ikintu nshatse ko tuganirako ni mwaracishijemwo akantu k'abahuza hama kubarutse mbere ubwo rwego ntirwari ruhari mugabo hariho ico novuga ngo urundi rwego rukora nkabo abashingantahe urwego rw'abashingantahe rero nshaka kumenya mbega urwego rw'abahuza tuvuga uno munsi n'urwego rw'abashingantahe wari ruhari muri ico gihe bisusa gute bitandukaniye murakoze cyane mama Nyishu kuri icyo kibazo mubajije nizigire yuko hari abakunzi ba Action Vibes TV bashobora nabo nyene kuba ico kibazo bagifise abo batabizi harimo na wewe vyumva urwego rw'abashingantahe ni urwego rwakera cyane rwose mbere niyaze yuko rwoba rwari ruhari n'imbere yo kwikukira kw'abarundi nuko ni urwego abashingantahe n'abantu bo mu kibano abantu bahuza abantu bumvikanisha abantu bafasha ngo mu kibano abantu babeho batekaniwe batunganiwe rero urwego rw'abahuza narwo rero ni urwego rwahaje kubera ugushaka kw'abarongoye igihugu bareza baravuga bati nihabeho urwego rw'abahuza aho bitandukaniye ni uko urwego rw'abashingantahe abashingantahe ni abantu bashigwaho mu kibano bagashigwaho n'ikibano ubwacu babanje kuraba ingene umuntu yigenza ingene umuntu yitwara hariho intambuko nyinshi kumbure turashobora no kuzorondera abatwara urwego rw'abashingantahe uno munsi kugira ngo batubwire kahise ku rwego rw'abashingantahe ko n'uno munsi ruracariho urwego rw'abashingantahe ntirwasubiriwe n'uno munsi haracariho ukwatirwa n'uno munsi haracari abashingantahe biyizi nk'abari mu rwego rw'abashingantahe rero abo onye rero barakura buhoro buhoro bakatiba bagashirwa mu mugongo byo bita kuja mu mugongo
w'umuhetsi hama umuntu bakabandanya bamwihweza bakaraba inyifato ziwe bakaraba imigenzo yiwe hanyuma hakagera igihe akatirwa akaja rero mu rwego rw'abashingantahe akaja mu bantu bafata ingingo iyo hageze kumvikanisha abantu iyo hageze gutatura amatati y'abantu bo mu kibano agafata ijambo abashingantahe rero baba bafise ikibanza kidasanzwe mu muryango kubera baraheza bakubahwa mu muryango mbere iyo abantu bateretse baranavuga ati iyi nzoga niyo abashingantahe hariho akantu ukiri ngaho baca bavuga ngo abakungu ntibakora umukungu uri kuvugisha abakungu usanga uri umukungu ntabyo nicyo gituma mbajije abakungu nabo bataba baratigwa hariho abakungu b'imbere hakaba n'abakungu b'inyuma bararutana amagarade n'abakungu bararutana amagarade kuko hariho umukungu atanimirije kuba umushingantahe atazonajamwo no muri urwo rwego bivanye na bya bindi byose baraha ni ko uyo mukungu w'umukungu nyene ni ukuri mu kibanda aragwana aratukana n'umusuma n'iki uyo mukungu n'umukungu mubi rero abakungu nabo bataba baratigwa ni ukuvuga ngo rero abashingantahe bava mu bakungu ejo bituma n'abakungu burya bafise ikibanza ko nako nakari sawa kubera nk'ubu nka jewe numvise ubwiye umuntu ngo ni umukungu sinari nzi ico gisigura yasigitutse naba numva wamututse wamurembeje kubera ko ntari nzi ico gisigura umukungu sigitutse kandi hari ntihabuze uwundi muntu ariko aratwumviriza nawe yiyumvira ugenda ukumvira umukungu sigitutsi umukungu n'uyo atarashika ku rwego rw'abashingantahe none rero abashingantahe igikorwa cyabo kwari ukumvikanisha abantu mu kibano kwari ugutatura ayo matati kwari uko kuba umuntu w'ijambo kwari uko guhanuzwa imbere y'uko umuntu afata ingingo ashaka y'uko afata ingingo nziza y'amahoro yaragenda ku mushingantahe kanaka atari bya bindi mutaragera ku rwego rwo kujana mu mburano mugabo tukiri ngaho hari guhuza ariko kandi hariho no guca imanza bazita ngo zo kumugina urubanza ngo intayo yo kumugira nuko ngo rero iyo abantu bashwanye barashobora kuja kurondera ababumvikanisha bisanzwe bakavuga ati okay hakaza umuntu akabahanura yabasha n'ukuriye ntitwirirwe turaja muri nimugira amahoro ari amajambo bakoresha ntitwirirwe turaja muri nimugira amahoro nuko ntiyigwe haraba urubanza ntitwirirwe turaja mu ntahe tubiheze hagati yacu tuvyihereze aho hakaba hari hagashobora kugira umushinga ntahe yeterezwe mu gihe rero ayo matati abo bantu babiri batashatse kuyihereza bikaba ngombwa ko baja muri tugira amahoro bakaca bagenda bakataka intahe nyene abashingana intahe ngira ngo urazi akantu nshaka kugutahura nibwira irya nzoga bita ngo ni y'abashingantahe ibyo ari byo byose n'ubu muri sentare ari bakita gute cya kintu ni ihadabu bita ihadabu les frais de justice amafaranga y'urubanza ushaka kujanisha ibintu byinshi oya je nabaza shaka kumenya ushaka kujanisha ibintu byinshi ariko ariko usanga inzoga y'abashingantahe kwitaba ari ihadabu n'inzoga y'abashingantahe ni ukuvuga ntibirirwa baragira mugabo nk'abamuzi yuko ko murinze mubahamagara barasoma ugiye no mu rubanza rero hariho amafaranga yo gushingisha urubanza mu masentare ugiye gushingisha urubanza umenya yuko hariho amafaranga uriha muri sentare mu kigega ca leta amafaranga mu kigega ca leta rero araheza agakora ibikorwa vy'igihugu uba ugiye guterera ko bajya abantu ubakeneye nawe rero shiramwo agatererano kugira ngo ibikorwa byabo bibandanye haraguka impapuro
kirya kidodo kigirangi n'agakaramu urumva igihugu naco ugitereye nuko ngo rero ukora vyari bimeze gutyo nyene hanyuma rero abashinga ntahe wamaze gutaka iyo ntahe yo kumugina bakaza bakabaha umunsi intahe igasasa bagaheza bagaca urubanza kandi baciye urubanza hategezwa kubaho uwutsinda n'uwutsindwa nico gituma rero mvuga nti birafitaniye isano gatonya n'urwego rw'abahuza kuko urwego rw'abahuza nako nyene n'ingingo bafata ntibavuga ko ari urubanza bavuga yuko ari mbiga bavuga iki mu mvugo nziza mugabo ni ingingo y'abahuza ni ingingo y'abahuza abahuza bafashe ingingo iyi nini umwana bavuga ngo abahuza baciye urubanza donc souvent c'est pas un jugement ni ingingo y'abahuza ni conclusion ni ingene babibonye ingene ni umwihwezo w'abahuza ni ingene babibonye bakavuga bati ubu unye rero kwa kino kibazo canyu ibintu bimeze ukuntu aho bitandukaniye rero nuko uno munsi runo rwego rw'abahuza rurafise uburemere novuga ngo ubusumba ubw'abashinga ntahe ico gihe ubwo buremere buhagaze hehe ubwa mbere na mbere bagiyeho ku itegeko ry'umukuru w'igihugu abahuza nuvuga ngo hariho itegeko ribagena ryashizeho urwo rwego hagaca haba rero n'ingene ibikorwa byabo bitunganijwe ku mutumba wose umengana abantu 15 ku mutumba wose n'abantu 15 hanyuma barafise ingene igitigiri c'abasasa hasasa umenga hasasa 5 mu ntahe y'abahuza haba hariyo abantu 5 bariko barumviriza ayo matari donc barafise ingene vyubatse barafise nimba ari igitigiri c'abagore nimba ari hariho itegeko ritunganya uko rwego ico kintu kirakomeye cyane kose par rapport y'urwego rw'abahuza y'urwego rw'abashinga ntahe hanyuma ikindi nacyo ni cyuko ingingo bafashe ingingo bafashe iyo ngingo icungururijwe ubyumve neza ingingo bafashe iyo ngingo itungururijwe icika urubanza iba iyo nyene iba nyene nuvuga yuko iyo ngingo ikiba ntabanduka iyo itungururijwe mu kiringo cy'imisi 15 nuvuga yuko abahuza bafashe ingingo hanyuma bakayimenyesha abasangiye amatati les parties au conflit uba yarushijwe kuri iyo ngingo abahuza bafashe akaramuka iyo ngingo atayungururije mu kiringo cy'imisi 15 iyo ngingo ica iba ntabanduka ni ukuvuga ngo ntazoba agifise uburenganzira bwo kuyijana ngo sindavyemeye aho ongera harakomeye kuko ubundi bwo kubashinga ntahe ingingo bafashe yaba ari yo kwemera canke guhakana kandi nticabuza yuko inyuma y'ikiringo runaka ushobora iyo ngingo kuyitwarira muri sentare aho bitandukaniye rero nuko ubu unye iyo ngingo utayungururije muri sentare y'intara mu kiringo c'imisi 15 ntaho ubu kijana ahandi naho rero urwego rw'abahuza rukomereye ari naho ubona yuko ari ibintu bifise inguvu ni yuko uno munsi hariho amatati ari sentare y'intango ifitiye uburenganzira mugabo mu gihe utayahereye hasi muri sentare y'intango muri sentare y'intango ugira ngo ati zana ingingo y'abahuza ni ukuvuga ngo ni nk'amatati y'amatongo ni nk'amatati y'abantu bashwanye mu kibano ni nk'amatati y'uburengere ni nk'amatati y'ivyaha mu gihe icaha gifitiwe uburenganzira na sentare y'intango mugabo kikaba ari icaha gitoya ari icaha gitonya abahuza bashobora kumvikana bashobora bafitiye ububasha rero ko iryo tegeko ry'abahuza rirafise n'ibyo ryerekana abahuza bafitiye uburenganzira none natanguye ndakubaza ngo
hariho urwego rw'abashingantahe nk'uko mwabitubwiye n'ubu bakiriho, hariho urwego rw'abahuza. Ubu umpereye mu rwego rw'abahuza, mu bahuza harimwo igitsina gore, harimwo abapfasoni. Mugabo umengo abapfasoni mu bashingantahe baratirwa byagenda. Okay, voilà, no uvuze ku kintu gikomeye cyane rwose kijanye n'imico y'abarundi, imico n'imigenzo y'abarundi. Mwisanzwe umupfasoni umukenyezi mu mico n'imigenzo y'abarundi, umukenyezi yamye mufise ikibanza kandi ikibanza ciza kandi ikibanza kimukwiye. Kuki wihigima rero ico kibanza mu mico n'imigenzo y'abarundi umukenyezi yari afise ivyo arekuriwe, yari afise n'ivyo atarekuriwe, yari afise ivyo yokora agafite n'ivyo atokora. Reka n'umugabo kwaroko nyene, none umugabo aratera igisi. Mugabo ivyo onyako ari kubera ni twabigizwe na Rurema. Mugabo ivyo bindi n'amategeko yashinzwe n'abantu, n'ingendo y'abantu babirevote vyo kunda. Mugabo ico uvuze naho twovuga ati turavyemeye n'ivyo nukuvuga ngo rero umukenyezi rero mu migenzo y'abarundi babifata gutyo, bavuga ati hariho ivy'umukenyezi kameme tutomuronderamwo nk'ibi bintu vyo gusakara inzu, vyo kubaka, vyo kubaza. Reka kandi ngo inzu yubatswe n'umugore irakomera. Nukuvuga rero mugabo mu migenzo y'abarundi rero nico kijanye no guca imanza mu migenzo y'abarundi, bavuga ati ubwo ico ni igikorwa c'abagabo c'abashingantahe. Rero siko vyari bimeze. Mugabo umugore w'umushingantahe yaba afise ikibanza mu muryango, yazi ikibanza mu muryango, yarubahirwa iryo teka umugabo we yatewe. Mbere noneho no mu kwatirwa baba bari kumwe akaba ari ngaho nk'uwushigikira, hanyuma uyo mukenyezi agaheza agatahana mu kibano iryo teka ry'uko umugabo wiwe ari umushingantahe. Mbega tukiri aho none urumva yararonka ico kibanza kubera yuko umugabo wiwe ari umushingantahe. Hama mbega none ubwo uwo mushingantahe bishitse akajyanira ukuboko kw'abagabo, wa mupfasoni yaratorana ubwo bushingantahe byagenda gute? Ubwo ntaho nka kurya umva nkuko bavuga ati yarahabwa iteka. Je nuko ntavyibuka cane, nari mutoyi. Mugabo je ndibuka kumengo nyokuru wanje bariko bashashe bijya vyo kumengo yaragenda. Mugabo sinzi ngo yagenda ngo mu rwego rwahe, sinzi ngo umva naho yaba yaragenda. Mu vy'ukuri mu migenzo y'abarundi carazira yuko umugore akubita intahe. Yari yapfa gusa mugabo kugenda arashobora kugenda kumburengera yaranagenda, ariko iconye tukase tukibaze abashingantahe. Harimo patiri Adriano Ntabona, ugiye yaragwaniye gose urwego rw'abashingantahe. Hariho n'abandi uno munsi barongoye urwo rwego bakirurongoye, tubaye turareka uyonye y'umukurambere yarurongoye kumbara akanagwanira iteka ryago. Uno munsi hari abandi barurongoye, hariho abandi twosaba amadetaye menshi. Muga cyo menya coco nuko umugore ntiyakubita intahe. Kumbure yoba yaragenda bakaba bari bafise ikibanza bicaramo c'abagore batewe iteka. Mugabo gufata intati tugira amahoro. Uvuga rero wa muntu we umenga ndiko na nuko rero niko vyari biri. Ariko uno munsi turi mu iterambere, abakenyezi barafise ijambo mu iryo terambere. Hariho imigenzo imwe igenda ntaguciriye nko muri bibiri ngo ntibaduharura baharura abagabo, abagore n'abana ntibaba. Kandi rero nagenda mbwira yuko burya si vya kera gose, si vya kera gose kuko no mu myaka atari ya kera cane gose ngo abagore ngo hariho ibihugu batari bafise uburenganzira bwo gutora. Nubwo hageze amatora baharura abagabo ko bari mu gihugu ari bafise ijambo ryo kwiyumvira kugena
izo zari impuhwe ko turi mbombo gucana byongora guca ndabivuga rwose kuko kumbura ico gihe bari bafise igituma uno munsi ico gituma rero kibaye kitahari ni muhimbago harabaye abakenyezi b'intwari rwose baravuga bati kameme ibintu ntibibaho guhera muri kiriya gihe ca Declaration des droits de l'homme aho bavuga bati uburenganzira umugabo afise nibwo n'umukenyezi afise muri iriya myaka y'igihumbi n'amajana 950 hatanguye kuba la Declaration internationale des droits de l'homme abakenyezi bagahaguruka bakavuga bati ibi bintu ntibibaho ni vyiza yuko natwe tugira duharurwa donc kuntu zenya ku igihe habayeho ujya munsi mpuzamakungu w'agateka k'abakenyezi bakavuga bati ibi bintu irifo yuko natwe duhaguruka bihinduka natwe turafise uburenganzira ico gihe baza ngo habaye iki muri biriya bihugu harateye ingwano abagabo benshi baraja ku rugamba baraja mu ntambara ariko hari n'igihe hari iterambere rya gose y'amasosiyete y'amaindustrie y'amahinguriro abagabo baravuga ati none ko abagabo benshi bagiye mu rugamba biragenda gute baca batangura kurokwita abagore barabarukirita barabashira mu nzego zitandukanye barabashira mu bikorwa bitandukanye barabashira kuri vora y'amamashini erega barayatigitisha abona ati bwa bundi bya bintu birashoboka hanyuma urugamba rero rugiye gucurera abagabo batapfuye baragaruka muri bya bibanza byabo abagore bati mwari ubu natwitwe tuhari ubu natwitwe tuhari ntibikunda ubwo yango nimusubire mu nzu hariya muje kurera abana mwebwe igihe mutari muhari hari capfuye abana ntibariho hari capfuye ubu rero natwe twahafashe ega hacatangura kuba izo reclamation z'uko n'abagore bagize nte bashoboye ati n'abagore barashoboye natwe turashoboye gutyo rero bitangurira ngaho biratera imbere none rero gushika uno munsi ubona yuko abagore barafise ijambo barafise uburenganzira bafise ivyo mu vyo barekuriwe rero harimwo no gufata ijambo urabona mu masentare no munsi abagore baruzuye no mu bahuza abagore bari kubakumira gute cyari kugenda gute abagore umunsi bari mu gisirikare bari mu gipolisi abagore bari mu gifundi abagore n'abayenjeniyeri yabaye umusirikare akaba n'umupolisi no nukuvuga ngo rero no munsi birasaba n'inguvu fizike kandi ibyo byurumva byinshi bisaba ubwenge nukuvuga ngo rero no munsi nta limite nibaza rero ko nico cy'abashinga ntahe byavana n'imico yacu nka kurya bavuga ngo nta mukobwa avuze ngo urumva ngira n'ibyo tuzoronka abantu bakurambere b'inzobere babitubwira kugira ngo n'abana bacu batahure burya utazi iyo watakaje umuco n'akaranga k'igihugu hari ikintu uba wataye watayiteka mu bisanzwe uba watayiteka ni imico myiza ni ukuyimenya hama tukayigoma mugabo iyo mico iyo ihinduka bivanye n'ibihe bivanye n'ikiringo none nk'uno munsi ko abakenyezi abigeme baja kw'ishuri cyo kimwe n'abahungu woshobora gusigura gute yuko hageze amatora bavuga bati umugore ntatora mugabo umuhungu atora no kameme ibintu byarahindutse cyane gose kumbura muri iyo myaka ibintu byari bimeze gutyo ushobora no gusanga no mu mashure byari ukuntu abigeme ntibaje kurera abana ntibaje kubyara ntibaje kugira ngo ugasanga na kijya gihe na bamwe bwe ntimwari bwetsije gose by'amashuri rumva cyo nyase wari umuco umuhigeme bamuraba ku karanga no akaranga n'uburanga bigatuma bamugamo nuko rero tugaruke kubahuza buno munsi twavuga ngo nibo bari an activity cyane jewe ni nk'impungenge canke se ni nk'igisabo mvuga urumva ubwo rwego ntigwamyeho ubu rero rurabayeho sivyo kandi urumva ubwo rwego nibwira ngo rutegerezwa ko rufise impamba nini mu bijanye n'amategeko iyo mpamba rero bakaba si bamwe bwe batoye banyakubahwa bamete
abametero urumva umunyise metero imetero urazi yuko ari akantu n'akantu gatoyi gose pe metero vuga abametero reka numve ko nokivuga neza banyakuba abametero wa mukobwa wanje atangiye kwiga ikirundi rero ariko aravuga hari igihe usanga yavuze ngo misanzwe nk'uko turiko turavuga ikirundi kuko umuvuga metre rega hariho n'uwo bishobora gucanga babahamagara gute mu kirundi none hari ntabyo nzi mu bisanzwe twebwe turi abashingwamanza urumva rero ugiye kubw'umuvuga ba metre hariho ushobora ngabo nakantu washaka kamenyerewe uraje bituma wumva uki ugashira mu kirundi uci ugomba kuvuga imetero abashingwamanza batoye abo bahuza nibwira ngo hariho abantu usanga ibyo by'amategeko nyene yayandi kumenya ngo kumva kugira ngo ufate ingingo nziza ubundi hejuru ya mico hejuru ya kwa kunywanyisha abantu niki nibwira ngo ufise ne kumenya ngo ubundi amategeko yavuga iki kuri iki kintu birakorohera ingene umpanura neza canke n'ingene unyerekeza konja muri iyi sentare canke nkaja muri iyi sentare nibwira ko boba baragiriwe nka formation igihe bariho mugabo urumva mfatiye nko muri domaine yanje kwa muganga hari igihe biba ngombwa ngo babaforme muri iki haje igishasha haje umuti mushasha hateye ingwara iyi none tuyirwanye bimwe mu itamuza renforcement none ubwo rwego rw'abahuza ko duhejeje kumva yuko ubu rurafise uburemere muri gahunda ico coba kihari nagenda kugira yuko ubwoko bw'abahuza mu kujaho harabayeho nk'uko nabivuze itegeko rigena ubwo rwego hanyuma biratangazwa ingene ubwo rwego ruzojaho habaye amatora mu gihugu cose rero hamaze kuba ayo matora baragize abatowe baragiriwe ihugurwa barateguwe hariho iminsi bamaze bariko bariga sinibuka ingene ingana hama bagaheza bakerekwa bikuru mu vyo bajejwe bakabwirwa igikorwa bajejwe bakabwirwa ingene bazokirangura n'ikindi hama nico bamenya coco n'icuko abatowe misanzwe batorwa n'abantu bo mu kibano nuko yuko kubera hari higishijwe haravugwa ico abo bantu bazoba bajejwe burya ahatari hake usanga hatowe bantu bari basanzwe bafise ijambo mu kibano bizigiwe mu kibano abo nabo rero nk'uko n'abashinga ntahe bakiriyagiye babigira kandi neza irega nta kwabaye gusa guhindura bijanye n'amategeko mu bundi bwose uko ngo hariho ikintu kinini cyane gose uhavuga ngo barareze abashinga ntahe ati mwebwe ibi nibi zarabananiye mugabo abatowe bari babandi basanzwe bumvikanisha abantu basanzwe batunganiriza abantu basanzwe biyumvira ikibereye burya amategeko ari no mu mutima amategeko ari muri uko kubona ingingo nziza ko n'ikibereye none nk'umuntu nk'akarorero dufatiye ku vyo ubwo rwego rufitiye uburenganzira abantu barengeraniye nko kujyanye n'amatongo abantu barengeraniye abo bantu biri ngombwa yuko mubanza gusoma code foncier kugira ngo mutature ayo matati le code foncier isanzwe ifise ingene bivuga isanzwe remera mbwa uza gusanga nuko gusa code foncier ibivuga mu majambo y'igifundi mu majambo y'amategeko ngo bundi bwo usanga bariko bavuga mu yandi majambo bya bindi abashinga ntahe bahora bakora amatati rero ivyo abahuza bafitiye uburenganzira ubundi bwo mu gihe bamurikiwe n'ubwenge butomoye n'ingendo nziza yo gutunganiriza abantu bagenda babwira ngo biba ari ibintu vyumvikana batorinda kuja kwimba mu mizi gose bibaye bikenewe rero yuko
basoma amategeko kandi n'ibitabo barabihawe nk'ibikoresho, ibitabo by'amategeko abagenga barabihawe nk'ibikoresho. Iyo bishitse rero abahuza banaka bagafata ingingo inyuranye n'itegeko kanaka, kuko kumbure birashoboka ngo gushika. Ni nacyo gituma mu ngene ubutungane butunganijwe, organisation de la justice ingene imeze, nuko amasentare ari ahantu, hariho sentare itangura, hanyuma urubanza rwaba rwacitse nimba hariho utagwemeye, utagurushimye, akaronka uburenganzira bwo kunguruza. Burya ako kantu kuba ari kugira ngo nimba harabayemwo ikosa kanaka umunsi munaka ryo rijanye no gukurikiza cyangwa no kubahiriza amategeko, kuba ari kugira ngo urwo rundi rwego rukurikira, iyo ndi sentare ikurikira ikosora. Nico gituma rero mu bijanye n'ingene urwo rwego rw'abahuza rutunganijwe, nta matati namwe urwo rwego rufitiye uburenganzira cyangwa rurekuriwe yo amatati aherera muri urwo rwego. Ngo yuko amatati uko aba ameze kose, uko ari kose, amaze kwitwa amatati, ahera mu bahuza kandi akongera kunguruzwa. Mu gihe ahandi naho mu zindi sentare hariho ivyo bashobora kuvuga bati okay, ibi bintu biherera ngaha. Dufate nk'akarorero nawe bivuze mu kiganiro canje ca mbere, nk'amatati ajanye no gusohora umupangayi, amatati ajanye no gusohora umupangayi iyunguruzwa, ni ukuvuga aherera muri sentare y'intango, kuko ni amatati baba bavuga bati nawe no ibi bintu birumvikana, umupangayi ntariha, umupangayi ntagize iki, umupangayi hari amasezerano ariko afitaniye na nyene inzu, ariko arayahunyanga n'iki n'iki. Bakavuga bati uru rubanza nta kamaro kuko ruzokwigwa ruramara imyaka n'iyindi, urubanza ruhereye ngaha ruzuba ruhize ntiruzokunguruzwa. Mugabo mu bahuza nta kintu na kimwe itegeko ribarekurira yuko kitunguruzwa. Ni ukuvuga ngo amategeko aratekanya yuko bishoboka ko hariho ingingo bashobora gufata ntinezere umwe n'uwundi, kandi imbere ugasanga yoba itandukanye nuko amategeko abivuga. Naco gituma bica neza bikunguruzwa kugira ngo muri sentare z'intango hahandi hari abantu banonosoye amategeko, bayize, barabe mbega iyi ngingo by'ukuri yafashwe, ubwo nta mategeko yahonyanze, bagaca baheza rero bakabikosora. Mugabo mu gihe rero urumva dufate nk'ubu nk'akarorero, hafashwe ingingo runaka ku mutumba munaka, ku bahuza banaka, iyo ngingo ikaba hariho itegeko kanaka ihonyanze, mugabo mwene kurushwa ntamenye yuko hariho ingingo yahonyanze, hariho itegeko ryahonyanze, none gashaho ushaka bice bigenda gutya. Nico gituma rero bisanzwe nguma mvuga ngo mbega hokorwa iki kugira ngo abantu bose bamenye uburenganzira bwabo. Niyo mpamvu ubona kiya kiganiro ngerageza uko nshoboye kugira ngo abantu bamenye uburenganzira bwabo, abantu bamenye yuko hariho itegeko kanaka. Je nguma numva umengo mbega imwe abantu bose bokwiga amategeko gute kugira ngo umuntu wese amenye amategeko amugenga. Wazi ko hariho ibintu abantu batandukanye usanga uburenganzira bwo buriko burahonyanga kubera atavyazi, kandi iyo amenya yuko hariho itegeko rikingira ikintu iki n'iki yari guca avuga ati okay, harigeze kunshikira akantu nari nkiri très jeune, hama niho nari ngitangura ubuzima bw'akazi muri professionnel. Ubisanzwe mu mategeko y'akazi n'umukozi arashobora kuba ikigaba, mugabo naho yoba ari kigaba hariho procedure kugira ngo uhane wa mukozi, muga kandi imbere yo kumuhana ubanza kumuhanura. Ivyo zose yategekanijwe. Rero n'akantu ntari buvuge ngo kanshikiye aho, ariko gaca karanyugurura maso. Hari ijambo rya mbere numvise ntaratangura akazi mwezina,
ni umuntu yambwiye arandaba mu maso kandi yari umuntu w'umumama akuze acambwira akantu ngo la diminution n'est pas mère ma fille umva ampamagaye ma fille ngo elle vient de me faire comprendre que la diminution n'est pas mère gaca kagwa mu ivu rimera gaca karamera pe waciye ugira inzigo sinagize inzigo mugabo j'ai compris naciye ntahura mu gisirikare bavuga ngo icyanditse atacanditse nta wumva utegereza kuguha icyanditse rero kameme naratahuye ko la diminution turabana mugabo nkategerezwa nanje guhamagarirwa kumenya uburenganzira bwanje ibyo ndekuriwe n'ibyo mbuzwa canke n'ibyo banyitezeko hanyuma kandi urumva uko umuntu yakubwira ati la diminution n'est pas mère ni ukuvuga yagombye kukwereka yuko ujya mukoresha wawe canke ujya muntu ajejwe administration kanaka si vyose azoza kubwira ati erega burya wowe ibintu vyawe bigenda ku kandi bakora ko ari umuntu arashobora kukurenganya amakwa ko nawe utazi ibyo urekuriwe ntazoza kuvuga ati rega haje ndakurenganya bisesa kiretse gusa yuko turaduhamagara n'ukuri abantu bafata ingingo abantu babe beza baba abana beza hariho akantu no myaka bakoresha ngo umwana mwiza nawe wari umuntu umutama ngo burya muntu vraiment ngo n'umwana mwiza nukuri abantu nukuri nibabe abana beza donc babonye umuntu bakabona yuko umuntu ari d'ignorance bamubwire nari ngiriko ndakubwira hejuru y'ako kantu rero maze kuja muri vie professionnelle hariho akantu kabaye ndi kuri ico ngo mbega abantu bomenya gute amategeko bose abagenga hari akandi kantu kabaye gaca kandi uwo munsi gushikisa jewe umuntu dukorana ntibikunda kumurenganya mbona n'aba yakoze amakosa ndavuga nti ego yakoze ikosa mugabirira ikosa rihanwa gutya iri naryo rigahanwa gutya kuva uwo munsi mugabo naciye mba umuntu amenya ngo niba ndi mu kazi ndafise kaedo sha naragasavye ndafise ico nsabwa mpereye ku masaha y'ugutonda masaha y'akazi iyo kunuku mugabo urumva ni kubera ko habayeho imbatuzo muri jewe kugira ngo menye mbega rero nico rero wari kuravuga ingorane n'abazi ayo mategeko ntitwubahuka kuyavuga ngo tuyabwire abantu kandi tuzi akamaro ko kubwira abantu amategeko kumubwira terega ibura birekuriwe mugabo ibi navyo ntibirekuriwe aha nawe wakoze ikose bisanzwe amategeko rero tuvuze kumenya amategeko hari impande zibiri nkuru mu mategeko kandi ku bantu bose mu buzima bwose donc le domaine mu buzima bwose yaba umukozi yaba umukoresha hari ibintu bibiri hari icyitwa les droits uburenganzira ufise hakaba n'icyitwa les obligations ntituvuga les devoirs ni obligation uko tuvuze les devoirs ushatse woreka kubikora mugabo twe tuvuga les droits et les obligations hariho ikintu ngombwa hari ikintu ubwirijwe hari ikintu utegerezwa rero burya mu bijanye n'abakoresha naho bumva ngo la administration n'est pas mère mu bijanye n'abakoresha harimwo niyo obligation yo guha umuco abakozi w'ingene ategezwa kubaho ni ukuvuga ngo uraje ngaha wewe uburenganzira ufise n'ubu ivyo utegerejwe les obligations nibi niwakora gutya tuzoguhana ukuntu ico gituma les règlements d'ordre intérieur akatari gake bobrije ko ziba afishe ni ukuvuga ngo wewe umuntu wese akahaca akabona ati donc mugabo muri service kanaka umuntu akavuga ati jewe mfise muri règlement bikaba vyanditse cyangwa muri statut intérieur bikaba vyanditse bakavuga bati umuntu akora igikorwa iki n'iki atonda amasaha ye ataha amasaha ye afise uburusho ubu n'ubu
donc bikaba vyanditse urashobora gusanga hariho n'umuntu afise uburusho bivanye n'igikorwa akora bivanye na poste afise apana ntagikora ahubwo ubwo rusho nta buronyi kandi abufise muzosanga okay kumukoresha nko mu bigenga hoho akavuga ati okay aka karusho amategeko arakamugenera mugabo je umuntu akozomubwira niyabivumbura nzoyamuha atabivumbuye naho mugabo nuburyarya nubugunge kandi ikibazo cyatubwira abarundi en general ntidukunda gusoma n'ibintu biba byafishije biba bimanitse ku muryango mugabo najewe nitwago ndakunda gusoma nakunda gusoma kera ubu byaragabanutse hari ibintu nshako nkabona ko kuri afishe ubuzo n'uburenganire sinzi ubwo bunebwa ahantu tubukora mugabo n'amakosa cyo wiyumvira rero wewe urazi gusoma no kwandika kandi urazi ko ivyo bintu bishobora kuba bikuraba bikora kuri wewe ntubyiteho ntubisoma yumvira rero wa munyagihugu wa wundi mu bisanzwe ubundi bwobwo ikintu cyose kimanitswe tuvuga publication ikintu cyose kibaye publié ico kintu nta muntu yategerezwa kurengana kuko niba bamaze kugishira kuri portail niba bamaze kugishira ku muryango winjira mu biro kanaka niba bagize iki nuko cabaye publié cabaye rendu public nuvuga ngo kigenewe abantu bose burya rero ntushobora kuvuga ngo ntikifitiye akamaro utarakiraba hari igisaba kigufitiye akamaro reka no tugaruke kuri ya ntuzenya rero rwagwego rero rw'abahuza uko niko rutunganijwe nimba hariho hivyo basanze bakoze batamenye yuko bafitiye uburenganzira nuko kumbura ata muntu amenya vyose nubwo bundi bwobwo harabaye ihugurwa ariko rero bavyumve n'abahuza baba bariko baradukurikirana bavyumve kandi n'abandi bantu bose bavyumve urwego rw'abahuza ni urwego rwagenywe n'itegeko ni urwego rwemewe mu gihugu cy'u Burundi abantu bose bategezwa kwitura urwego rw'abahuza kubw'iteka ryabo batezwa kugwitura ntihagire umuntu azokwiyumvira ngo ngo bajya ngo nango n'umubanyi wanje ngo mbere ngo no kwiga ndabasumbye amashuri kwanza n'ivyo bintu baba bambwira ntavyo bize je naravyize n'ivyo bintu bagiye kumbwira ntavyo bize je naravyize rujya rwego n'urwego rw'igihugu n'urwego rwashizweho n'urwego rufite itegeko nirugenga ukaramuka basuzuguye uzosanga ibintu byawe byabaye nabi n'ubundi naho ugenda hariya bagusubiza hariya naho ugenda hariya bakubwira ati ujya muzehe ameze kujya nakujya ujya nyine genda umwumvirize genda umubwire iby'iwawe ujya aragutunganiriza naho ufise ico gihagararo canke iki n'iki amatati mwenaya mutama ahera hehe kubahuza wewe ibyo byose ufise mu mutwe jewe naraminuje jewe naragize ingendo nyinshi ko rero naho byagenze gutyo ko murinze mugiranira amatati n'uyo mubanyi wawe nyene amatati nimba wari uvuga kuri igihangange muba mwareka kugiranira amatati nk'akaroro washobora kuja kuvuga ngo ni igihangange rwose mugabo akaba ariko arapfa umuntu n'akarimbi none ko uri gihangange bikaba byanse yuko utorera umuti iyi conflit foncier urumva uri gihangange mu bigantoze emera reruze tukumvirize nuko rero nico gituma ngomba gukebura canke guhanura abantu ndabibutsa yuko rujya rwego ni urwego rw'ubutungane ni urwego ruzi kirazira kurusuzugura naho woba wumva yuko ivyo ariko aravuga umengo ntubyemeye canke ukabona yuko iyo ngingo ahejeje gufata atariyo inyonye n'amategeko urafise uburenganzira genda wunguruze mugabo ingingo urya muntu yayifashe kirazira kumuhangara kirazira kumusuzugura kirazira kumugirana yafashe ingingo yayifashe ubu unye ico usigaye ufise nk'uburenganzira bwawe niki ni kungururiza iyo ngingo uhejeje kumenyeshwa ukaba uyineguye kuyungururiza mu minsi 10 none gamete turagushimiye kuko urumva hari igihe tugendera mu bujiji tuka nkuko wabivuze
ati mbega umuntu yomenya gute amategeko jewe mfise igisabo ngomba kwisabira kubera yuko ubu twaratomboye turegerezwa abahuza uvuze yuko bahawe ibitabo byanditsemwo ibijanye n'amategeko kuko ko batwegereye numva umengo bakoranye n'inzego kumwe bagira muri ministeri y'amagara y'abantu mwavyumvise bakagira nk'ibintu vyo kwigisha gusensibiliza kugira gute nibwira ngo twoza turaganira ku mategeko mu kibano tukaganira ku mategeko bahere mu nzu urumva barafise ibitabo bafise abana baja ku mashuri canke abuzukuru bahere mu nzu ubwo buryohe bw'amategeko butubemo naho tudakunda gusoma kugira ngo ko turiko turatera imbere hariho umuntu nk'uko wabivuze atazomenya ati je burya ngaha byari kugenda gutya nk'ubu je ndabizi neza hariho umuntu ashobora kuba yagiye mu bahuza sivyo urumva urabona ni mu kibano ni mu kibano jewe najanye na metre mu bahuza sivyo nsanzwe nzi ko ari metre niwe twagiraniye akabazo duciye tuja mu bahuza babahuza bagacafata ingingo jewe ntingyohere mugabo kubera yuko nziko bwa mbere ho najyanyeho na metre mu bwa kabiri abahuza bafashe ingingo jewe simenye ko iyo ngingo niba ntayinezerere nshobora kunguruza nkatera nje imbere aho rero nariko ndavuga ngo ngwiki narinje ahantu nuko tugeze ku musozi wo kuvuga ngo tumenye ko nta muntu numwe ari hejuru y'amategeko sivyo urumva rero ivyo tuzobimenya ari uko twagize gute twinjiye tukamenya mbega ndekuri wiki mbega uburenganzira bwanje bwagerahe mbega rero naje ndimwo biragoye ntiwumve cyangwa kubera negereye hano nganzo ndabaza kambakiye ariko twese ariko wewe ubaza neza kuko ubajijubariza n'abandi benshi ubajijubariza n'abandi benshi kandi mu bisanzwe nico ciza jewe numva mfise inyota mbega abantu bomenya amategeko gute bose mana yaje je shaka ko abantu bose bamenya amategeko ahubwo abashaka ko ariko baratwumviriza ukaba wumva donc formule à appliquer ku buryo abantu bose uburyo twokoresha kugira ngo abantu bose bagere ku rwego bamenya amategeko mukuru uzocishira muri commentaire wowe uri kurashe ahubwo utangure kudurasangiza abantu hanyuma kandi jewe ikimfasha nuko abantu boza baravuga ibyo babona bashaka kumenya nkuko wewe umbajije ku ikindi kibazo cy'ubwego bw'abahuza kumbure barije benshi kandi n'abantu ushobora gusanga nabo afise ikindi kibazo mbega imigenderanire hagati y'umukozi n'umukoresha mbega bigenda gute mbega umukozi yama arigira amahoro kuvyo iganza asabwa kuvyo umukoresha avuze byose mbega umukozi arafise uburenganzira bwo kubwira umukoresha ati iki kintu isiko cyatiwe kumera iki kintu ntukintume kuko ugira umukoresha ikosa mbega urazi yuko umukozi nk'akaroro akoreshejwe ikosa n'umukoresha umukoresha ashobora kumwigarama cyane bigeze kuri nankana arasokora neza akavuga ati jewe ivyo bintu ntavyo namutumye nta n'ivyo hanyuma ugasanga umukozi biramugoye gushobora gupruva gushobora kwerekana yuko ivyo bintu yabikoze ku itegeko ry'umukoresha wiwe ugasanga ariko se ryaguye ku muntu kumbe iyo aba yarazi yuko byose atari ego yari gushobora kuvuga ati ibi bintu uriko urambwira ni ukuri nyakwa mukoresha wanje ibi bintu birandengeye si ivyanje n'ibindi vyinshi ibintu ni vyinshi cyane gose kuvuga ngo rero abantu mwumva mufise utuntu mushaka kumenya bishire mu commentaire bivuge munamurondere umubwira uti je narakubonye kuri Axia kandi ndabise ibibazo ndashaka nanje mpikiganiro nuko niko bimeze hanyuma tuze dufashe abantu bose bamenya amategeko abagenga jewe n'ukuri indoto yanje ni yuko abantu mbega hoko buryo kugira ngo abantu bamenye amategeko abagenga abantu bose bamenye uburenganzira bwabo abantu bose bamenye ivyo bategerezwa gukora kandi buryo hamwe abantu bose bomenya ivyo bategerezwa gukora hama bagatubongera bakabikora hama abantu bose bakamenya ivyo afitiye uburenganzira hama kongera bakabironka twadushikiriye ya paradizo twifuza mwabyumvise rero jewe nari mfise utwo tubazo kubahuza
mbega bimeze gute, mbega vyubatse gute, mbega barafata ingingo, mbega baratandukanye n'abashingantahe. Nawe urashobora kuba ufise ikindi kibazo jewe nabajije canke mu vyo mbajije nawe harashobora kuvyukiramwo ikibazo, ariko mwumvise ico yipfuza no kugira ngo abantu bose bagere kumenya amategeko abagenga. Rero turabahaye kaze, turabahaye karibu, mutubwire uko muvyumva, genda mu biganiro atubwira. Hari igihe ushobora kuba udafise umwanya wa misi yose cyangwa ibiganiro byose bicako kuri Axia udashaka kubiraba, mugabo kuwa gatandatu haracako ikiganiro kijanye n'ivy'amategeko. Naco codufasha na cyane cyane ko hari igihe tuba dufise ubunebwe bwo gusoma mugabo kumviriza ugasanga biratworohera. Kaze rero kuwa gatandatu hacako ibiganiro kuri Axia bijanye n'amategeko. Umuntu wese uzi mu kibano ashaka kumenya ibijanye n'amategeko ni karibu, kandi intererano zanyu n'ingirakamaro turazikeneye cyane. Murakoze cyane. None Gamera, hari akajambo kanyuma wumva abakunzi bacu no kubakengurukira? Nta bindi byinshi umuntu yavuga no kubakengurukira. Hanyuma wabivuze no kubasaba yuko bogira commentaire, ukosaba yuko bogira abatari yabonesha, abataraba abanywanyi bacu bafyonde kuri kagakenge. Ari hano handitse ngo s'abonner, hariho n'agakenge bagafyonde ko kugira ngo bibafashe, kugira ngo ibiganiro bazoze barabibona yuko byagiye ko zuzura bironka. Hanyuma mu bisangiza abantu burya inkuru nziza ni vyiza kuyimenyesha abantu. Nimba wumva yuko ikiganiro kikugirira akamaro cyangwa kikuryoheye, ni kubera ko utokimenyesha abandi. Ega ari nige ucumva ukumva umenga ibyo bavuze wari ubizi, ngo akavuga ati ibintu ndabirungikiye naka sindamufitiye je umwanya kubimubwira, mugabo ibintu ndabimurungikiye byo mufasha. Nk'umu nk'akaroro nk'abantu bose bari mu rwego rw'abashinga rw'abahuza, nk'ibinya ni vyiza ko bavyumva, bumva yuko bakingiwe. Ntihagire abantu bazoza kubagendera bazafata nabi bahonyanga agateka kawe, naho yoba ataciye no mw'ishuri. Uramwubahira ico kintu, yumvira yuko bashobora no kuba hariho abatowe hariya mu mitumba, mugabo kumbe no kwiga batize, mugabo akaba yaratowe akaba yanditswe mu izina ryiwe nk'umuhuza. Uyo muntu no kuba nuko turabakengurukiye. Mugire amahoro iwanyu, musangwe iteka, mugire iteka mu banyu no mu byanyu. Murakoze cyane.